mu ngendo zo kugendera abajenama b'amakomine bo mu ntara zitandukanye zatunganijwe n'Inama Nkenguzamateka mu karuhuko ka Ntwarante, Nyakubahwa Dénise Ndadaye Icegera ca Mbere c'umukuru w'urwo rwego yaragendeye intara za Kayanza na Ngozi ku magenekerezo ya 22 na 23 Ntwarante mu ntumbero yo kuganira nabo ku bijanye n'ibibazo bahura mu kurangura amabanga batorewe. Imbere yuko abajenama bari bitavye izo nama zose batangura kumushikiriza ingorane bahura nazo, Nyakubahwa Dénise Ndadaye yabanje kubasaba kuza baramenya uko inzego za komine zikora n'ingingo bishimikiza kugira intwari ibereye itsimbatare. Mbere ya byose dushaka twibukanye ukuntu umujenama wa komine icyo ategerezwa kumenya imbere yuko akora neza imirimo yiwe. Atangura kumenya inzego zigize komine, inzego za komine nizihe. Umaze kumenya inzego za komine zarizo birakorohera gusumba kumenya nawe uruhara ufise icyo utegerezwa gukora n'ingene ugikora. Inzego za komine rero reka dutangurire ku rwego rwa mistanteri. Ico mistanteri ajejwe inyifata ategerezwa kwifata. Mistanteri rero muri komine niwe abazwa ubuzima bwa komine bwose, ariko akaca afashwa n'abajenama b'amakomine. Aha rero abajenama b'amakomine rero bafise uruhara runini cyane, kuko abajenama nibo bafata ingingo, nibo bemeza amafaranga komine ikoresha, nibo bemeza bagatanga ivyiyumviro kw'ivyoja ku rutonde rw'ibitozwa kugira ngo ubutunzi bw'ikomine bwiyongere. Abajenama ba komine kandi baratanga ivyiyumviro vy'imigambi yoja imbere kurusha iyindi. Ivyo rero abajenama b'amakomine bafisemwo uruhara ntangere kuko bategezwa gukorana n'abenegihugu, kuko nta mutumba n'umudafise umujenama. Uburyo bwose bukora muri komine abajenama nibo babwiyumvira, nibo bamenye amafaranga azokora bakayemeza, hanyuma kandi baganakurikirana n'ishirwa mu ngiro ryayo. Ivyo byose ariko iyo bariko barabikora baraheza bakabishikiriza ibyegeranyo, bakabishikiriza buramatari nawe agaheza akahezagira kugira ngo ibikorwa mu komine bitere bije imbere. Hariho ingingo nshimikiro kugira ngo intwaro ibereye itsimbatare mu komine. Cyane cyane aha tuvuga mistanteri, ko mistanteri niwe ajejwe intwaro, niwe ara ubuzima bwa komine buraba bwose. Nico gituma rero kubijanye no n'ingingo nshimikiro z'intwaro ibereye aha ziraraba cyane cyane mistanteri. Mistanteri ategezwa kubaha no kubahiriza amategeko, kuko igihugu kitagiramwe amategeko, igihugu kitagiramwe amategeko usanga harimo akajagari gusa. Umwene gihugu ategezwa kubaha, akubahirizwa. Mistanteri ingingo afata zose akazifata yisunza amategeko, kuko amategeko yubahiriza uwufise akubahiriza n'udafise. Ahantu hari amategeko kandi usanga n'ubutungane buriho. Mu bibazo bagiye barashikiriza hari n'ibijanye n'abajenama badatahura ibijanye n'itunganywa ry'amafaranga komine ikoresha ufatiye ku bikorwa biba vyatunganijwe, arivyo bita budget programme mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo navyo bigatuma bidakunda ko bakurikirana uko ba mustanteri bakoresha amafaranga, guhuturusho abakuru b'imitumba, gusaba iduzwa ry'igitigiri c'amafaranga bahabwa iyo bitavye inama, ayo bita jeton de présence mu rurimi rw'igifaransa, no gukarihirizwa ubumenyi. Nyakubahwa Dénise Ndadaye amaze kumviriza ibibazo vyabo yarabitangiye umuco mbere kucerekeye kubakarihiriza ubumenyi, akaba yabamenyesheje ko nyeniteka umukuru w'Inama Nkenguzamateka yamaze kubishikiriza umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati, nawe akaba yaramwemereye ko bizotorerwa inyishu. Turazi ko inyigisho mwarazironse n'ubu turazi ko mwarimwo, ubu bariko barigishwa neza ingene bategura budget programme. Abatari bwaronka inyigisho ngira ngo na rimwe nabagize amanama y'amakomine.
ariko nabo tukaca tubasaba ko baza baregera abamisitanteri kuko mu byo mukora byose mutegerezwa kwegerana mugakorana mukamubaza mbega byifashe gute, mbega icyo kintu twumva ca budget programme kimeze gute, none twitegura gute. Kugira utegure budget programme nk'uko bababwiye ubanza gutegura iyo migambi ukiyumvira mbega mugambi twokora n'uyuhe, twokora ku mwanya ungana gute, twokorera mu karere kahe, mbego bizotwara uburyo bungana gute. Ivyo byose umaze kuvyegeranya ucutangura ku nka bwa buryo, mbega ni ba bene gihugu bafise amaboko twobikora ko kugira ngo mu kurangura urya mugambi. Ivyo byose tukabishira, mbega komine ifise uburyo bungana gute kugira ngo umurya mugambi uranguke. Ivyo byose tubikora twisunze uburyo komine ifise mudutegura byose. Tuce tugira ko rero dusaba umwene gihugu mupfuka mutumba yipfuza ati jewe burya ndumva nshaka ndaguterera komine, ngomba kwiterera iki niki, ndashaka kubaka nk'ivuriro, ndashaka kubaka ikiraro, ndashaka gukora igikorwa cyarije cyose. Musabwa rero kwegera misitanteri mukamubwira ibyo byifuzo mufise vyingene mushaka guterera muri komine kugira misitanteri nawe aca bifatira ko abishire mu gutegekanya ibikorwa bizorangurwa ku mezi 6 ku mwaka bivana n'icyo gikorwa icarico. Hariho ibiza bihora bishika bitewe n'ihindagurika ry'ibihe, ivyo navyo nyene birakunda gushika. Abamisitanteri bamwe bakaca batangura kugira ingorane ati mbega none uburyo tuza gukoresha mu kurya twubake nk'ajya amashuri yasambutse tuyakura hehe, tubigenza gute ko batuzibiye ko turiko turakora muri budget programme. Ni ikintu cumvikana neza cyane. Abana ntushobora kubareka ngo bareke kwiga ishuri ngo ryasambutse. Abajenama nico mubereyeho muca muja hamwe mukaraba mugafata ingingo mukaraba kibereye mugaca muvuga ati reka muravye uburyo komine ifise kandi mwisunza amategeko mukaca mupfundika ko iryo shuri ryosore gasakagwa kugira abana b'igihugu babandanye kwiga. Ivyo byose mukabikora mwisunze amategeko, kandi ingingo zose mufata murazi ko mu manama ya komine ingingo zose zifatwa zija kwabura amatari akaba ari waca ahezagira kugira ngo ivyo bikorwa biranguke. Murumva rero yuko budget programme si ikintu kibi, ni ikintu leta yashizeho kugira ngo kifashe leta kugenzura neza amakomine ingene akora, ubutunzi bwa komine ingene bwinjira, kugira ngo bashobore kurabira hafi ivy'iterambere vy'ikomine ingene vyifasha. Inyigisho muzoguma muzironka, bisaba kugira umwete, kubikunda, kandi turazi ko umuhini mushasha utera amabavu, ariko byose bizogenda neza.